kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo ry'Imana dusangira riri mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 15 cose, ni igice gifise imirongo 32. Uhezagirwe n'iki gisomwa kandi nawe ivyawe vyatakaye bigaruke, unezeranwe n'abawe kandi unezererwe ivyawe. Reka dusome Luka igice ca 15 kuva ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umugani w'intama yazimiye. Abatoza kori bose n'abanyavyaha bariko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanyabwenge vyanditswe baridodomba batiyo yiyegereza abanyavyaha agasangira nabo. Abacira uyu mugani ati hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100 yozimi zimwe muri izo niyo siga izindi 99 mu gahinga akaja kurondera yazimiye kugeza aho ayibonera. Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu anezerewe. Yashika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati tunezeranwe kuko mbonye intama yanje yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazonezerwa batyo umunyavyaha umwe yihanye bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana. Umurongo w'8 umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'ihera rizimiye. Cyangwa umugore yogira amahera 10 akabura rimwe, niyodomeka itara agakubura inzu akarondera ashishikaye kugeza aho aribonera. Umurongo w'9 iyo aribonye ahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati tunezeranwe kuko mbonye ihera nari najimije. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubwo umunyavyaha umwe yihanye. Kuri iki gisomwa sinanateguye gusigura cyane, mugabo reka nsigure kuri bijanye n'ihera rizimiye. Iri hera si ry'amafaranga nk'aya mahera y'iwacu, bingorogoro ca 1 ca 5 ca 10 n'ibindi. Ekaye umugeni cyangwa umukenyezi yambara igitambara mu kwifuka ku mutwe, ariko kikaba gifise udusharizo tw'amahera dusana n'ibiceri. Mubiravye mu mafilime y'abayuda murashobora kubibona. Rero iyo rimwe ritakaye biba vyitwa ko yagiye gusambana canke yagwanye n'abagomba kumufata ku ngufu. Ni ikintu kibi cane. Rero aritoye hacaho umunezero, abakuweko gukengerwa, abakuweko kumaramara, abakuweko iceye. Rero mutahure ivy'iri hera rizimiye. Imana ibahezagire, musubizwe iteka ryanyu, musubizwe ivyanyu vyatakaye, mukugwe kwiceyi, mukugwe ko agakengerwe n'ugwikeke n'ibindi. Umurongo wa 11 umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umwana w'icangazi. Kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu 2. Umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'intu notwaye, abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize umuhereza akoranya ibintu vyiwe vyose aragenda aja mu kindi gihugu cakure. Ashitseyo yayisha ibintu vyiwe ubuhumbu. Abimaze vyose ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira umunutsa. Yisubiyemo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iriko iranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, pfuma ungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se. Se amubona kiri kure amutera akagongwe, arirukanka amugwa mwizosi aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze sabarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi. Iyi ni ikanzu bayita imvune, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge. Muzane na yashure inuze.
muyibage turye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Nuko batangura kunezerwa. Ariko umwana we w'imfura yari mu ndimiro, ariko araza agira ashike ku nzu, yumva inanga n'imihamirizo. Ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye ivyo ari vyo. Aramwishura ati murumuna wawe yaje, so yamubagiye yashuri inuze, kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira. Se arasohoka aramwinginga, maze abwira se ati raba iyi myaka ingana itya ngukorera, ntaho nigeze kwanka ico wangezeko, nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. Maze uwo mwana wawe aje yakomvye ivyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramubwira ati mwana wanje, tubana iminsi yose kandi ivyanje vyose ni ivyawe, ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, kandi yari yarahavye none arahabutse. Mukundwa waduteze amatwi turiko turasoma iki gisomwa, ndavuze ngo ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye. Ndakwifurije akanyamuneza no guhimbagwa kubw'ivyawe vyatakaye usubiye gutora, kubw'ivyawe vyanyazwe usubijwe, kubw'abawe basa n'abapfuye usubiye kubona, kubw'abawe bari bagwaye bakize, abawe bari bafunzwe bagafungurwa, abawe bari bamerewe nabi bakamererwa neza, abawe bari babuze akazi bakakaronka, abawe bari barirukanwe ku kazi bagasubizwa ku kazi, abawe badugijwe mu kazi, abawe bari bamerewe nabi mu buryo bumwe canke ubundi bakamererwa neza, canke bari bamerewe neza bakamererwa neza gusumbya. Ndavuze ngo akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, birakubereye. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, igusubize ivyawe vyatakaye. Urakoze kudutega yombi, kandi urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Uragahezagirwa.